Bene data bakozi b'Imana, shengero ry'Imana, ndasubiye kubaramutsa mwese mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndi mwene so Mbonimpa Abeli. Muri kano kanya rero tugiye gusangira amajambo y'Imana ajanye n'inyigisho zo gukangurira abakozi b'Imana kubijanye no kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo kuko agiye kugaruka, hamwe no kumenya ibihe tugezemwo uko bimeze, tumenye yuko vya bihe vyavuzwe ari vyo turimwo nyene kandi tubibere mu maso. Na cane cane wewe watahuye, wewe wasomye Bibiliya, wewe wamaze kumenya vyinshi, uno munsi ndagira nkubwire ngo ukanguke witegure, kuko turazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo usoma niyiyubare. Wewe wasomye rero, wewe waciye ku ntebe y'ishuri, harageze yuko bwa bwenge wigishijwe ubukoresha mu buryo bw'ibiharuro by'uburyo bwa mpwemu, kuko umumarayika abwiye Yohana ngo ngusoma niyiyubare, ngo kandi nguri n'ubwenge naharure igihe c'iherezo, naharure ibitigiri vy'umuntu, naharure ibitigiri vya ca gikoko. Nuko rero mwene data tugiye gukoresha ubwo bwenge bwose Bibiliya uko ibitegekanya, uko yabivuze, uko yabitegekanije. Yesu Kristo yaravuze ati mwami mugavye kandi musenge ibihe byose. Rero n'igihe co gukanguka, n'igihe co kuba maso. Ubu rero nanje nahawe byinshi byo kubwira bene data muri ibi bihe by'imperuka, kugira ngo aho mwene data ari hose yicaragavye, yicare yiteguye. None rero uno munsi tugiye kuvugana amabanga yose y'ibijanye n'ibihe by'imperuka. Utege amatwi, hanyuma ufise agakaramu n'agakaye wandike, kandi ndasaba yuko ubu butumwa bwiza buciye muri iyi audio bwobwirwa abantu bose, kuko ntibikinyegejwe kandi ntibikigizwe ibanga. Ibi nivyo kubwira ishengero ryose, nivyo kubwira amakungu yose, nivyo kubwira amahanga yose, nivyo kubwira indimi zose. Ubutumwa bwiza bugeze aho bugeraho bubwirwa abantu bose. Nigihe rero cyo kuvuza inzamba, nigihe cyo gusemerera, nigihe cyo kubwira abantu bose kugira ngo bitegure, hanyuma basanganire Mesiya, kubera yuko agiye kuza kwima ingoma yiwe hano mw'isi. Tugiye kuganira ku bintu bishika bitatu. Ica mbere turaza kuganira ibijanye no kumenya igihe c'iherezo tugezemwo ico arico nuko kimeze naho giteye. Hanyuma ica kabiri tugiye kuganira ku buzimire buje nonaha kandi buteye ubwoba. Hanyuma ubwa gatatu turaza kuja kw'idonido ku ngingo ivuga ngo ibigiye kuba mw'isi. Mwene data rero utega amatwi rero wumve. Imbere ya vyose reka dusenga Imana. Mana yacu yo mwijuru, data wa twese ugira neza, ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndatanze amashimwe kubw'aba bene data bagiye kumva iri jambo ryawe. Ndabasabiye mwami wongere kubagenderera no kubagirira neza, ubahe gukanguka no kuba maso, ubahe guhora bagavye, maze iri jambo ryawe rihezagire. Nanje ndasaba kunyeza no kuntunganya, ndasaba mpwemu wawe yera ampe gusobanura nk'uko wampaye kubivuga. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye kubanza gusoma amajambo Yesu yavuze ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24, maze dusome kuri urya murongo wa 3. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Bene data, iri ni jambo ryari riteye ikibazo mu bigishwa, baca bagerageza kubaza Yesu kugira ngo ababwire ibihe, ababwire ibimenyetso, kandi ababwire ni ryari. Hanyuma Yesu ikintu ca mbere yabanje kuvuga, yababwiye ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Bene data, ubu rero turaza kuraba ibijanye n'ubuzimire, kubera yuko ibihe by'iherezo ikintu ca mbere cibanzeho cane kizotuma abantu bapotera n'ubuzimire, n'uguhendwa.
umugambi wa Satani akoresha ikinyoma, n'umunyabinyoma yakoresheje kubesha mu gihe cyo kuri Adamu na Eva, n'uno munsi aracakoresha ya kamere yo kubesha kugira ngo atikize, yonone kandi yice abantu, na cyane cyane abakristo, abahendesheje ubutumwa bupfuye, abahendesheje inyigisho zipfuye. Rero mwirinde, niyo ngingo ya mbere ikomeye cyane ivuga ngo mwirinde ntihagire ubazimiza. Ubwo rero uno munsi turi burabe ibintu byose bituma abantu bariko barazimizwa muri ibi bihe bya nyuma. Ayandi majambo atubwira ibyo kwirinda no kuba maso ku by'ibihe tuyabona ngaha nyene mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo wa 32 haravuga ngo nimwigire ku musokoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo byose bishitse, muze mumenye ko ari hafi ku rugi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Haleluya! Bene data rero, Yesu atangura kuvuga ati nimwigire ku musokoni. Umusokoni mwese bakozi b'Imana namwe bene data murabizi, umusokoni wagereranijwe n'Abisirayeli. Abisirayeli baratutuje, igihugu kiramuza gisubira iwabo. Basubira iwabo inyuma y'ikinjana ca 19 hafi 1900. Abisirayeli barakuwe mu gihugu iwabo, nk'uko ijambo ry'Imana nk'uko Bibiliya yerekana neza yuko Abisirayeli bazotinda bagasubizwa iwabo. None rero barasubijwe iwabo, umusokoni waratutuje. Hanyuma rero umaze gututuza, Yesu acaherako avuga ati kuva uwo musokoni umaze gututuza, niho Yesu yaciye avuga kuri uyu murongo wa 32 ngo ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ivyo byose bitarashika. Aya majambo ntabwo ari umwana w'umuntu yayanditse, ariko ni Yesu ubwiwe yavuze. Rero kuva umusukoni ututuje, uno munsi haciye imyaka 72 uwo musukoni umaze kubaho. Abisirayeli kuva bavutse bagashigwa ku ikarata y'isi haciye imyaka 72. Rero kugeza ubu no kuvuga ngo guhera igihe uwo musukoni uzoba umaze gututuza, abico gihe rero ntibazorangira ivyo byose bitaraba. Ni muri iyo ntumbero rero abategetsi canke abakoreshwa na aba Illuminati canke ye babandi bariko barazana umuzo wa Antikristo baca baraba bagaca baharura yuko ikiringo cy'igihe gikunda guharurwa mu myaka 100. Iyo myaka 100 rero bagaharura yuko uno munsi bakaba bamaze gupanga yuko mu myaka 30 iri imbere bazoba bamaze gukora imigambi yabo yose uko babishatse. Ubwo rero Yesu Kristo aravuga ngo mumaze kubona ivyo byose bibaye, muze mugabe kandi mube maso. Ico tudashobora kumenya ni isaha, n'umunsi, ni tariki, n'ukwezi, n'umwaka. Ariko ico tugomba kumenya nuko tugeze mu bihe abategurira Antikristo bamaze guharura bagashaka ku rutonde yuko guhera ubu urumva yuko haciye imyaka 70, umusukoni waratutuje, hasigaye imyaka 30 kugira ngo 100 rikwire. Iryo jana naryo murazi ko rijana na ca gihe, igihe abiki gihe ntibazorangira. Ico gihe bavuga ni imyaka 100. Nukuvuga yuko rero hagati yo myaka 100 hategereza kugiraho ikintu kiba. Ubwo rero kubgabo bagategekanya yuko bategerezwa kuzoba baramaze gushiraho ubutegetsi bwabo bw'ikinyagihumbi. Ivyo rero bikaba bigiye gutuma bagabanya abatuye isi kugira ngo bashobore kugera canke gukontorora abo bashoboye gukurikirana. Hari amamiliyoni bagiye kuzokuraho canke amamiliyari y'abantu ku isi bagerageze kubahonya. Ari naco gituma bashinze umugambi wo kuvuga ngo bahagarike kubyara, abantu bavyare akana kamwe canke abandi basaze baruko.
ibihugu byinshi nka hano muri Canada benshi barahevye kuvyara, benshi n'uvyaye avyara akana kamwe, abandi nabo baramaze guheba burundu, ndetse bikagaragara neza yuko umugambi wa Antikristo bamaze kwakira na yompi. Ubwo rero niwo mugambi rero isi yose imaze kuja kuri urwo rutonde rwo kugira ngo bitegurire ibindi bihe bisha bigiye kuza. Bene data, ico nagomba kubabwira nk'abakristo, dutegerezwa gusuzuma. Yesu Kristo yaravuze ati, ni kuki muzi kugendeza ibihe ariko mudashobora kugendeza ibihe murimwo? Rero bene data, nimwugurure amaso hanyuma musuzume murabe. Ikibazo cy'umuhero w'isi ni ikibazo abantu bose kuva na kera na rindi camye kibaragishinga. Reka turabe amajambo abafarisayo n'abasadukayo babajije umwami Yesu, n'abigishwa ba Yesu. Ico kibazo cabateye umutima uhagaze bituma babibaza Yesu. N'abasadukayo nabo n'abafarisayo nabo nubwo batizera Yesu, nubwo batamwemera, barakimubajije. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 16 umurongo wa mbere kugeza kuri 3, dusome mu izina rya Yesu. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Nawe arabishura ati, iyo bugorovye muravuga muti buca haba umuco kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Bene data, ibimenyetso by'ibihe abantu benshi ntibazi kubigenzura. Abapagani bariko baribaza isi irajahe, abakristo bariko baribaza ati isi irajahe. Rero nkatwe abana b'Imana tugomba gukurikiza bya bimenyetso tubona muri Bibiliya, hanyuma bijya bimenyetso bigaca biduha kumenya ibihe turimwo uko bimeze. Ico tudashobora kumenya ni umunsi n'itariki, ariko ikiringo turimwo turashobora kukimenya, hanyuma tugaca tumenya uko twitwara kandi tukamenya uko tubwira bene data abo Yesu Kristo yaduhaye, yadushizemwo kugira ngo tubabere amatara kandi tubamurikire. Rero mwene data, wewe usanzwe urongoye abandi, ni igihe ciza kandi gikomeye cyane cyo gutangura kwamamaza, kubwira abantu igihagararo cyo kwizera kwawe udacishije ku ruhande. Iki ni igihe cyo kuvuga ukatura, ukabwira abantu udatinye abafise inkoho, udatinye abafise ubutegetsi, udatinye abashobora kukwica, kubera yuko kino gihe ari ca gihe twabwiwe caba bashinga ntahe babiri, bamwe bazoshingira intahe Yesu, bagashinga intahe badatinya, ariko bakavuga nk'abakozi b'Imana by'ukuri. Ni igihe rero cyo gushingira intahe Yesu. Nico gituma ndagira ngo nkangurire abakozi b'Imana, muyobore ishengero muribwira uko ibintu bimeze, mubasobanurire ibintu byose mudacije ku ruhande, kuko na Yesu ntiyigeze aca ku ruhande, yabivuga byose uko biri. Hanyuma rero duheze dushobore kwitegura gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Rero iki gice reka turaza kukigarukako ari muri bimwe byose. Reka uno munsi tubandanye ku gice kigira kabiri. Reka muri kano kanya tubandanye ku gice kigira kabiri. Iki gice kitubwira ngo ubuzimire buje nonaha kandi buteye ubwoba. Muri ubu buzimire harimo kwizigira ibyakozwe n'amaboko y'abantu. Ayo majambo nayo tuyabona mu vyahishuro Yohana igihimba c'9 umurongo wa 20 kugeza 21. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana vy'izahabu n'ivy'ifeza n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda, kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Ayo majambo n'amajambo ariko araba muri iki gihe. Abantu barokotse uno munsi, turabona abantu barokotse kugeza uno munsi batapfuye bishwe na korona, ariko aho kugira ngo bashime Imana ntabwo bariko bararondera Imana, ahubwo amareta yakazanije kugira ngo
ategure yuko abantu bose batuye ku isi bategerezwa gufata urwo rucanco, iyo vaccine. Ivyo rero bakaba barimo barabikora kandi bivuye inyuma, bakaba bamaze guhitamwo yuko Imana badashaka kuyizera, ariko yuko bahisemwo kwizera ivyakozwe n'amaboko y'abantu. Ejo niho nabajije umuntu umwe yiteje urushinge rwa mbere, kuko bahera ku rushinge rwa mbere hanyuma bakaza urwa kabiri, ubu rero hageze urwa gatatu. Ubwo rero abiteje urwa mbere n'urwa kabiri bazogwiteza bongere biteze n'urwa gatatu. Umwe rero naramubajije ndamubwira nti ubwo ntubona ko ubu ko wamaze kwiteza urwo rushinge uriko urashinga intahe wemeza uti Imana sincizeye ko ishobora gukiza, nizeye urushinge, nizeye iyo vaccine. Ntubwo ntubona yuko kwa kwizera kutakiriho muri wewe? Naramubajije aho asenga, arambwira aho asenga, ambwira idini asengamwo, arambwira ati bose niko tutegerezwa kubigenza, ati kuko nico gihe, ati ivyo bindi navyo ntabwo turi muri vyo, kwizera kwaramaze kugenda. Rero bene data, abantu benshi uno musi bahisemwo kwizera iyo virusi bari gushiramwo. Ni ukuvuga bafata igikoko citwa virusi bakagishira muri wewe. Ico gikoko rero kimaze kuja muri wewe kigaca gitangura gukorera rero muri wewe, kigahindura ivyari bisanzwe biriyo, kikaba arico gifata ikibanza. Ubwo rero narakomeje ndamubaza nti none ubwo bimeze uko ntabwo bawumva ufise? Nawe arambwira ngo ngo nubwo ngo benshi bavuga ngo sengeje ubuhinga bwa none bugezweho bwa internet, ngo nubwo byonkurikirana bikamenya uko ndi aho ndi hose ku isi yose, bikankurikirana bikambona, ngo nta na kimwe byombwira, ngo nta na kimwe bimbwiye, ngo ahubwo ngo menyekanye nkabonekana muri za satellite, nkabonekana ku isi yose, ngo niwo mutekano wanje, ngo ntaco bimbariye. Basi rero nuko rero biragaragara neza yuko Yohana yari yarabihishuriwe, arabwirwa ngo abantu barokotse ntibihana gusenga abadayimoni. Mwene data nagira nkubwire yuko abantu benshi, abantu bose ku isi bagiye kwemera gusenga antikristo, gusenga abadayimoni, kuko iki kintu citwa virusi bemera bagashigwamwo nico kigiye kubabuza ijuru, nico kigiye kubabuza ubwami bw'Imana, kubera yuko bariko barizera ikintu cakozwe. Iyi virusi yakozwe muri laboratoire, baragenda bakayikora, bamara kuyikora bakayita yuko ari urukiza, ari umuti, ari urukingo, kandi ari ikintu cakozwe n'amaboko y'abantu. Bene data, twibuke yuko abo Yesu yakiza yababwira ati genda ukwizera kwawe kuragukijije. None uko kwizera bashizeho umugambi yuko uko kwizera bagomba kugukura mu muntu. Kwa kwizera Yesu yavuga ati genda ukwizera kwawe kuragukijije. Kwa kwizera iyo usenga wizeye. Yesu yavuze ati iyo musenga musenge mwizeye, kandi mwizere muvuga muti ivyo musenga murabihawe kuko muzobibona. None rero kwa kwizera niko bariko baragwanya mu muntu. Umugambi uhari nuwo gukuraho icitwa kwizera mu muntu. Ubu intambara igiye kubaho n'intambara yo kurwanya abitwa Judeo-chrétien. Judeo-chrétien ni ukuvuga ngo n'amasigarira y'uduhumbahumba twasigaye inyuma y'uko intumwa za Yesu zishwe. Barabigishwa ba Yesu bitwa ba Judeo-chrétien, ni ukuvuga abo barishwe baratikizwa mu gihe ca antikristo yitwa Nero, umwamperere w'i Roma. Rero ico gikoko kitakiriho ariko kigiye kugaruka nico gihe, kandi bigaragara yuko hagiye kubaho uguhamwa kwitotezwa kwabo bita aba Judeo-chrétien, aribo bantu bagiye bakoreshwa no kwizera. Rero mwene data, ayo n'amajambo akomeye cyane ngo kandi ntibihana ngo bareke ubwishanyi bwabo, canke uburozi, canke ubushakanyi, canke ubusuma. Mwene data, muri kino gihe hari ubusambanyi bw'indangakamere, hari abagabo batorana aribo bagiye kuba aribo basigara bakontora bategeka isi, hari abagore batorana aribo basigaye bagenda basigaye bategeka isi. Ni ukuvuga ibyo kuvyara bagiye kuza bategura abana, umuntu imbuto z'umugabo bakazitwara muri laboratoire, bakaziteranya n'iz'umugore, hanyuma uwo ari we wese agategekanya kurondera
umuntu akipfuza uwashaka umwana ashaka, amasantimetero umwana azoba afise, imetero umwana azogira, eka azoba ari uw'inzobe, azoba afise umushatsi wirabura, azoba afise amaso y'ubururu, azoba afise ibiro bingahe, ni ukuvuga azoba afise akaranga kameze gute. Ibyo byose nibyo bagiye kugerako, ariko bya bindi byo kuvyara Imana yashizeho, ibyo bamaze gutangura kubihagarika. Ibyo bazobihagarika, bizovaho, abantu basigare bakoreshwa n'ivyuma gusa, basigare bakoreshwa n'ubuhinga bw'abantu, uburyo bw'abantu gusa. Ni ukuvuga ngo aya majambo Yohana yarayavugishijwe, arayavugishwa. Ni ukuvuga ngo basigara basenga ibyakozwe n'intoke zabo, basenga abadayimoni, ni ukuvuga basenga n'ibigirwamana byakozwe mu zahabu no mu ifeza no mu miringa no mu mabuye no mu biti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda. Bene data, ibi bihe rero nivyo bihe turimwo. Abakristo mugomba kuba maso kugira ngo mwitegure guhagarara mushikamye. Ivy'ubwoba bihere, ivyo gutinya bihere, ivyo kwiyumvira ngo banaka canke hariya bihere, ivyo kwiyumvira ngo hano turafise amahoro ngo handi ngo hoho ngo bimeze gute, ivyo bihere, kuko isi bagiye kuyigira nk'agacimbiri canke agasagara canke akavire gatoya, kuko ibigiye kuzobera ku isi hose bizaba biri hose. Ibizoba biri muri Amerika bigiye kuba no muri Afrika, isi yose nuko niko bigiye kugenda. Ibi nivyo bita nouvelle ordre mondiale, amategeko atuma isi iyoborwa mu buryo bumwe. Nuko rero ijambo rindi nobabwira ni ijambo ryerekeranye n'amajambo tubona mu butumwa bwiza bwa Luka, igihimba ca 21 umurongo wa 25 no 26. Tuhasome: kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mw'isi hazoba imibabaro mu mahanga, bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda. 26. kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mw'isi, kuko ivy'inkomezi byo mw'ijuru bizonyiganyizwa. Bene data, ni gitangaza. Aya n'amajambo akomeye cane ngo kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Muri kino gihe abashakashatsi bamaze kubona yuko bagiye gutunganya iyindi si hariya hejuru mu birere, hariya ku kwezi. Bamaze gutora ahantu bagenda bagira ivoyage mu kiringo c'imyaka 2 odeza, bagenda bakora ivoyage, ico bita voyage simple. Iyi voyage simple rero n'urugendo bagenda batagaruka buri myaka 2, kandi urugendo rumwe rutwara amezi 6. Hanyuma rero agenda atekeye ivyo azorirayo ubuzima bwiwe bwose, akazogwayo akazohambwayo. Nuko rero ariko intumbero no kugira ngo abagendayo bagende bongere bategure aho abandi bazoshikira. Ari nayo mpamvu baguma bagenda bapanga, bategura. Rero mu kugenda hagendayo aba miliyoneri canke abantu bafise amahera menshi, hanyuma bagategura urugendo rwo kuja kubayo. Hanyuma rero umugabo n'umugore bakiyandikisha. Rero nk'uko abantu bagiye biyandikisha bava muri Afrika baja kuba muri Europe canke muri Amerika canke muri Australia, niko n'abandi bariko bariyandikisha baja ku kwezi, baja kubayo, ariko hakagendayo umugabo n'umugore. Abemerewe kujayo hagendayo 2, urugendo rw'abantu 2, kandi bagenda urugendo batazogaruka, bagenda biteguye kuzogwayo. Rero ivyo nivyo birimwo birakogwa. Yesu Kristo yavuze ati hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Ni ukuvuga hariya hejuru bamaze gushiraho ibi bintu bikontorora, kuko turabona nk'ibi byose vya 5G canke 5G. Ibi nivyo biriko biratuma ibi byose biza bigatuma haba iyi mishwarara ikorana n'izi za corona, bigatuma abantu bahungubirana, bagahinda umushitsi, bakagira ikibazo, bagatangura kugira ubwoba. Ari navyo bituma uno munsi harabayeho kudekarara bavuga bati gripe ntikiriho, ahubwo corona niyo yasubiriye gripe. Ubwo rero navyo bikaba ari ibintu bidasanzwe bitari bwigere bibaho, kuko twavutse tubona gripe
umuntu yarayigwara igakira, yari asamura agakorora bigakira, ariko no munsi wasamuye cyangwa ugakorora abantu bose baca biruka bakirukira kuvunika bagahunga. Rero bene data, reka turabe aya majambo ico ariko aravuga ngo ku murongo wa 26 aravuga ngo kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibeho mu isi, kuko ivy'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa. Bigaragara neza dusomye aya majambo. Abazi igifaransa reka dusome mu gifaransa aya majambo, uyu murongo mwumve neza iyi mirongo ibiri ico iriko iravuga, muvyumve neza uyu murongo ico uri kuravuga. Muri Bibiliya y'igifaransa haravuga ngo il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Aya majambo ariko aratubwira yuko hazobaho le bruit de la mer et des flots. Aya majambo ariko aratwereka ko hazobaho ugwamo mu kiyaga hamwe n'imipfunda, ivyo bita les vagues. Uno munsi batanguye kuri COVID-19 baca baraza ngo noneho ngo haje ngo ivyo bita ngo les vagues, ngo les variants. Nukuvuga rero ivyo rero bitanguye kuza gutyo, ivyo navyo bikaba biriko birerekana yuko ico bita la mer, ubwinshi bw'abantu, ikiyaga kigereranywa n'ubwinshi bw'abantu. Nukuvuga abantu baramaze kugwira mu isi, rero ko abantu bagwiriye bica bihinduka les vagues. Hanyuma les vagues murazi yuko ari isuriranya, rero ngo abantu baragwiriye, rero ko abantu bagwiriye uno munsi byahereye kuri corona ya mbere na corona ya kabiri, ubu bigeze kuri corona ya gatatu. Les vagues muze musome neza, musubiremo aya majambo y'umutima bwiza bwa Luka. Abafise abazi igifaransa muze murabe, muce musobanura muri dictionnaire murabe la mer et des flots. Ibi bintu by'amavague niyo by'amavague bariko baravuga biriko biraza, ariko ibi bintu bisobanura yuko abantu bazogwishwa igihumura nibigiye kuba. Abantu bazogwishwa igihumura, abategetsi b'isi bazogira ubwoba, batangure kuvuga abantu bagwiriye ku isi, bati nimuze tubagabanye. Bashatse kugira ngo bakuremwo izi miliyaridi ndwi, bakureho zingahe zine, basigarane izo bashoboye kuzokontorora, kubera yuko ubu bageze ku rwego rwo kuzoshiraho ibyo gukuraho ubuzi. Hasigaye hakora amakompanyi hakoramwo amarobo, hasigaye hakora imiduga ya electrique, abantu batangure kubura ubuzi. Rero bakeneye abantu bashobora kuzoba bariko barimwo ivyuma bituma bakora, abantu basigaye bakoreshwa na internet. Umuntu azoba atemeye gushigwamwo ubwo buhinga bwa none azobura akazi, kandi azobura abamwangaja, kandi ntaco azoba amariye igihugu, ntaco azoba amariye societe, ntaco azoba amariye abantu. Ari naco gituma bariko barazana ibintu bituma abantu bose bahitamwo kwemera iyo terambere canke ayo mategeko mashasha ariko araza. Rero bituma ibi Yesu yavuze ngo abantu bazotegekanishwa igihumura no kubomborana kw'imipfunda yo mu kiyaga, nivyo biba ariko baravuga ngo les vagues, les variants, ngo ubu naho ngo haje ngo corona ngo ya gatatu. Mwene data, ari naco gituma hano ubu bamaze gutangaza yuko uyu mwaka uzohera bose bamaze kubishiramwo, abantu bose bamaze gushirwamwo izo nshinge hano muri Canada. Hanyuma rero bikavugwa yuko utazoshobora kuba yaruhawe atazoshobora gutembera, atazoshobora kuja aho abantu bari, ariko abazoba bazifise bose aribo bazohabwa amapasiporo, bagashobora gutembera, bagashobora kuba boja aho abantu bari. Ayo majambo rero akaba ariko aruzuza neza ivyo Yohana yahishuriwe mu vyahishuro Yohana igihimba ca 13 ku murongo wa 16. Ivyahishuro Yohana 13 ku murongo wa 16 ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwa ku ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Bene data,
kumva yuko mu kwezi kw'icumi no mu kwa 11 hano bazaba bamaze abantu bose kubaha amapasiporo ariko izo yitwa corona, ngo umuntu azoba afise ubuzima bwiza niwe azoshobora kurira indege, umuntu azoba afise ubuzima bwiza niwe azohabwa iyo pasiporo, umuntu azoba afise ubuzima bwiza niwe azoba yarakingiwe, azoba yemererwa kuja mu isoko. Bene data, umuntu azoba afise iyo vaccine yaracanjwe, yarahabwa rukingo, niwe azoshobora kurungika umwana we mu ishuri. Abo bana ntibazoba baciga. Ni ukuvuga yuko byose bapanze yuko bizorangirana n'ibyo bapanze muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka. Nuko rero kandi bagaharura neza yuko muri imyaka 30 iri imbere bazoba bamaze gutunganya gushiraho ingoma ya Antikristo, kandi bagapanga yuko bazoba bagiye gushinga ikinyagihumbi. Ibi twizera canke Yesu Kristo yavuze ko hazobaho Yesu azoza kuganza mw'isi yose imyaka 1000, nabo babifatira ko ahubwo bagafata yuko ari bo bagiye kubikora. Bene data, nico gituma byose bidukangurira kugira ngo tumenye ko uyu shetani ari umubeshi, yahereye kera ari umubeshi, agomba guhenda abantu, abazanemwe amaterambere, abazanemwe ubutunzi, abazanemwe amahoro. Ayo mahoro nayo kubica, nayo kubabuza ijuru. Ndagira ngo nkubwire yuko umuntu wese yemera kwicancisha urwo rucanco azoba anyuranye no kwizera Imana. Nubwo benshi bavuga ngo none ngo bya bimenyetso biri hehe? Ikimenyetso nico nyene, ikimenyetso nico nyene. Utazoba yarutewe ntazoja mu isoko, utazoba yarutewe ntazoja mu ndege, utazoba yarutewe ntazoja mu modoka, ntazoja mu ibasi, ntazoja muri taxi, nta na hamwe azoja. Utazoba yarutewe, none wumva itandukanira ririhe? Nico gituma yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ufise ubwenge naharure. Umurongo wa 18 haravuga ngo aho niho ubwenge buserukira, ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco na 666. Bene data rero, ufise ubwenge naharure. Hariho benshi bavuga ngo none ko narutewe, tumaze kumva abantu benshi bigamba ngo none ko narutewe, ko numva nguma ameze nk'umuntu, ko numva ntarahinduka, ko numva ntaracika igikoko. Mwene data, ufise ubwenge naharure, ntibaze babahende, mwirinde ntihagire ubazimiza, mwirinde ntihagire ukubwira kwiteza urwo rushinge. Ndagira ngo nkubwire yuko twebwe abari hano twaramaze kwitegekanya gutegura neza ko dutegerezwa kwiyamiriza, atari byo kuvuga ngo baradukangisha. Ntaco bazodukangisha, kuko umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ati muhore mwiteguye kandi mwami mugavye, kuko Yesu Kristo araza vuba kandi araza nk'igisuma. Bene data rero, ico kindi kandi mwomenya nuko umugambi uhari nuwo kubaka ibizu by'ibihangari bazopfungiramwo, bagiye gutegekanya amakambi yo gushirwamwo abakristo canke abantu bagararije badashaka kwiteza izo ncanco, bakabashira mu kazu ko kwiheba, ahantu bugaranirwa, ahantu atawuzi ubuzima bazaba bafise canke bazogirirwa nabi. Ariko ivyo byose bitwereka kandi bitwibutsa ukuntu Abisirayeli bakingiwe n'Imana ahantu hitwa Igosheni mu ntara y'Iramusesi. Aho hantu barahazigamiwe kugeza igihe Mose yahawe n'Imana ubushobozi bwo kubakurayo, maze Pasika ituma barya ibya Pasika muri iryo joro, babirya bahagaze, maze amaraso bayamijagira ku ishimajyango, maze uwo munsi haba icago gikomeye, abana b'imfura ba Farawo barapfa, maze Abisirayeli barajabuka. Bene data, bari bugaraniwe hariya hantu, murazi ko bari baragizwe abacakara, bari baragizwe inyagano. Ari naco gituma uno munsi Antikristo arashaka kubigarukana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ico gikoko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwariho kera hariya muri kwa Farawo. Farawo azogaruka, agiye kugaruka, hasubire kuza umutegetsi ameze nka Farawo, atangure gushira abantu mu bucakara, mu bukoroni. Eheraba ni kuvuga bamaze gutegekanya ko uzoba afise entreprise canke afise inzu yaguze, bazomugira bati wemeye ko tugucanje urwo rucanco, turaje tugusubiza ibyawe, mugabo wemere tukurihire, ariko nawe wemere ibintu byose ubishikirize leta. Ariko
utazokwemera uwo bazomuha akato kandi ntazoronka ivyo ariha. Ariko ibyo nubwo biri uko, ivyo byose ni iterabwoba. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igisibo cawe. Ntutinye namba, ntihazagira abagutera ubwoba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimutinye icica umubiri ariko kidashobora kwica umutima, ariko mutinye iheza kwica umubiri igahindukira igakorokereza n'ubugingo bwose muri Gehenomu. Nico gituma nubwo bazotwugaranira hariya, tuzoca dufata umwanya wo gusoma amajambo y'Abisirayeli mu Egiputa. Hari igihe bari i Ramusesi, barahakingiwe, barazigamwa, bararindwa kugeza igihe basohotseyo kandi barazamuka. Rero natwe rero twitege yuko umwanya wari wo wose umwami wacu Yesu Kristo azoza akaza. Yesu Kristo nk'uko yabivuze mu butumwa bwiza bwa Luka, muri ajya amajambo Yesu yaravuze ngo nuko namwe nimwabona ivyo byose bibaye, muze murangamize mu ijuru, muraramikiye amazosi yanyu, mumenya neza yuko igihe canyu cyo gucungurwa kiri hafi. Ayo majambo tuyabona mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21 umurongo wa 27 n'uwa 28. Haravuga ngo niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Haleluya. Bene data, ivyo byose nivyatangura kubaho muri ico gihe nyene, ni mu gihe umwanya wari wo wose inzamba y'Imana y'iherezo ishobora kuzovugirako, aho tuzobonera umwana w'Imana aje mu bicu. Kandi muri ivyo byose rero natwe ngo nitwabona ivyo byose bibaye, Yesu aravuga ngo nimwabona ivyo byose bibaye, muzoce mutangura kumenya ko igihe cyo gucungurwa kwanyu gishitse, igihe isi igomba kwinjira mu mubabaro, wa mubabaro wa Yakobo, bya bihe by'hamwe n'itotezwa. Nico gihe cyo gukizwa, cyo gucungurwa. Abisirayeli bacunguwe mu bihe bikomeye, batabawe bari mu kaga gakomeye, ntibagirayo bacira nayo bamira, bari mu mazi abira, ariko raba nico gihe batabariwe. Rero muri ico gihe natwe ubwo bazoba bimeze uko, nico gihe ahubwo cyo gutabarirwamwo. Nico gituma rero ndagira ngo nkangurire umuntu wese asenga, yongere gusengana umwete, yongere kwezwa, yongere gusengana inkomezi. Maze rero aya majambo muyabwirane, ntimuyahishe uwari wese abwire mugenzi we, kandi muyarungike mu mashengero yose. Amashengero yose mubaburire, mubabwire, kugira ngo ntihagire ubutinya, ntihagire ubutinya urupfu, ntihagire ubutinya abantu, ntihagire ubutinya n'ikintu na kimwe, ahubwo duhagarare dushikamye, maze twitegure gushingira intahe Yesu Kristo, tugwanye wa murwanizi nawe azohunga mu izina rya Yesu. Nubwo shetani azohaguruka, ariko azosanga abera bahagaze kandi basenga. Rero Imana ihabwa icubahiro. Rero nari nababwiye yuko igice kigira gatatu ni igice kivuga ngo ibigiye kuba mu isi. Ibigiye kuba mu isi nico gice tugira ngo turangirize ko. Muri ivyo bice ndagira ngo ndababwire rero icambere kivuga ngo kugirwa abacakara. Abantu bose ku isi bagira ngo bose bagirwe abacakara, biturutse ku kagwi k'abantu bakeya bitwa aba Illuminati. Nibo bantu bafise ubutunzi bwose bw'amahera, izi nzahabu zose nibo bazibitse kuva guherana ryari na rindi, nibo bateguye intambara ya mbere y'isi yose, nibo bateguye intambara ya kabiri y'isi yose, nibo bapanze bashiraho ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Iri shirahamwe mpuzamakungu ONU niryo rigiye gutangura kuyobora isi ku mugaragaro, babicishije muri izi za OMS no mu mashirahamwe mpuzamakungu. Bagiye kuzana ubutegetsi ku isi kugira ngo bace bazana ya mahera, barangure isi, bayirangure. Ubu honyine basa n'abamaze kuyirangura, kuko bariko barayirangura batanga izi vaccine zirahenze, zirazimvye, ariko abantu bazoziteza ku buntu, bariko barazifata ku buntu. Rero ayo mahera yose azorihwa iki? Azorihwa n'abande? Kw'ivyo byose biriko biratangwa ku mahera menshi. Nuko rero ivyo byose isi bagomba kugira ngo bayigire abacakara, abantu bazosigare bariha amadeni y'ibi byose bariko barakorerwa, n'ibindi byose bazokora byose bizoja ku gatwe k'abatuye isi. Hanyuma batangure rero bacavuga bati ibi byose twabikoze kubera mwebwe, ati rero mubaye abacakara, mubaye abacangero. Abantu batangure kuba abakozi bakagwi. Ica kabiri, gutegura pasiporo imwe. Ico nari nakivuze,
bagiye gushiraho ibyo bita ntuzenya pasiporo izoba yanditswe ko yuko umuntu yivujije iyo ngwara ya corona yuko afise amagara meza. Iyo pasiporo rero niyo izoca yemerera umuntu kuja gushora, kuja kugura, kuja gutembera, kurira indege no kuja hashatse ndetse no gukora icyo ashatse. Ariko wa wundi atayifise ubu bazomuha akato asigare atafise iyaja niyava. Ica gatatu, gushiraho idini rimwe. Hagiye kuzaho idini rimwe ryitwa ONI. Murazi yuko hari hasanzwe hariho icyo bita Eglise Universelle Catholique, ariko ibyo byari byarashizweho kera. Ubu rero bigiye kunagurwa bivugurugwe, ariko noneho bazoshiraho idini rimwe kw'isi rimeze nk'iryo nyene, ariko rizaba ari idini ririko riraza ribuza ko abantu basubira kuvuga bwa butumwa nka bumwe bwa mbere. Nk'akarorero, amadini y'abakristo ni ukuvuga ntibizoba bicitwa nk'uku tubyita ubu. Abantu bose bagiye kuja hamwe, hanyuma rero bose baringanire, hanyuma baje ku meza, amadini yose aheze ashinge ikintu kimwe. Ico kintu kimwe rero kizoba kiri muri ONI, kandi yaba umuto yaba umukuru azoba munsi y'ubwo buyobozi bw'iryo dini. Iryo dini niryo rizotinda riza gukangurira abantu bose ku isi gusenga ca gishushanyo, gusenga ca gikoko, gusenga antikristo. Nico gituma rero abakristo bene data twamenye Yesu, hagezeho twikangura maze tukamamariza Yesu, tukavuga ubutumwa bwiza hakiri kare. Ica kane, gushiraho leta imwe. Bagiye gushiraho leta imwe, ico bita Nouvelle Ordre Mondiale. Iyo leta izoba ari leta ihurikiwemwo n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose bizoba biri munsi y'ubutegetsi bumwe, kandi akarorero kavyo kabigaragaza nuko kugeza ubu ico bavuze abari muri Amerika barabikora, n'abari muri Afrika bakabikora. Nubwo batabikoze bishobotse kubera yuko bikiri mu ntango, hazogera igihe utabikoze azofatirwa ibihano canke yicwe nk'uko henshi byatanguye. Nico gituma rero ivyo byose bariko barabikurikiranira hafi kugira ngo babikore, babishire mu ngiro. Ica gatanu, ikibi gisimbura iciza. Ni ukuvuga ngo ibibi byose, ibyo twahora byita ibibi byose bigiye kuja hejuru, hanyuma ibyo twahora byitwa byiza navyo bije hasi. Akarorero, abasambanyi bagiye kutangura atana kimwe, bitangure kwigishwa no mu mashuri, abana batangure kubikora atana kimwe, usanga ahubwo biriko birigishwa no mu mashuri. Nkaha iwacu hano byatanguye kwigishwa, muri Europe byaratanguye kwigishwa, abana bakura mbere bakanabizana bakaza bakababwira bati no munsi batwigishije ibi bimeze gutya, bya bindi wahora utinya, ariko byatanguye kwigishwa abana bakiri bato. Ubwo rero ibyo bikaba ari ibara kandi bikaba biteye ubwoba cyane. Ariko abasenga ni igihe ciza cyo gusenga, ni igihe ciza cyo gutokesha, ni igihe ciza cyo kwirukana abadayimoni, kuko isi yatewe. Nico gituma bera tugomba gutabaza umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo adutabare. Yesu Kristo yarashomborokeje wa mwansi Satani, none uwo mutabara ninde muri iyo ntambara? Uwonywera ku gikombe c'amagorwa yiwe yikoreye umusaraba niwe yotabara. Sitefano yarenganije amaso ivy'urupfu abona Yesu mwijuru kiramwambaza. Twibuke yuko ngo bakimutera amabuye arabasabira, arabaharira, acasengera abamwica. Rero bene data, muze natwe tubigane, hanyuma rero turamirize. Ivyo byose rero biduha kugaba no kuba maso. Ica gatandatu, umwana wironkeye muri laboratoire. Ni ukuvuga yuko umugambi uhari nuwo kubuza abantu kutakivyara, hanyuma maze noneho umuntu ategure avuga ati ubu rero harageze yuko ngenda kurondera umwana akagenda agategeka hariya, agatanga amahera yiwe, bakamubwira igiciro, hanyuma bamara kukimubwira nka kurya umuntu yubaka inzu akavuga ati inzu ndashaka kugira amadirisha 4, ndashaka kugira inzugi 4, ndashaka kugira fondasiyo imeze gutya, ndashaka kwisakazwa amabati, ndashaka yuko izo bifise ivyumba 4. Nuko ivyo byose niko bazobikora. Abana, umuntu akarondera umwana nk'uko abishatse, akazoza muri ya mezi 9 umwana agasohoka muri laboratoire kwa kundi nyene bayumugize. Akaza afise amaso ko yabishatse, afise amatwi ko yabishatse,
afise umushatsi uko yabishatse. Ivyo byose nivyo bita nouvelle ordre mondiale, ariyo materambere, kandi abantu benshi bazovyirukira kuko bazababona yuko atakija muri wa mubabaro wo kuvyara vyabise na wa mubabaro byo na bwa buruhe n'ubwoba bya biri byo gukorerwa operation canke kuza gukorerwa cesarienne canke kuja muri maternité kurarayo. Ivyo ntibikiriho, ivyo byose bazobikuraho. Icindwi, kutemererwa kugura canke gushora. Ivyo navyo tukaba twamaze kubibona, bazoshiraho passport canke ibikuranga. Ivyo bikazotuma wewe arivyo werekana aho uja hose, ari naco gituma nubwo biruko, nubwo bariko barakora ivyo ntibiduca intege, ntibidutera ubwoba, nubwo bazobishiraho. Ariko mwene data, nico gihe ciza co gusenga. Iyi ni integuza yo kuguteguza, nanje kunteguza, kugira ngo rero noneho ahubwo nk'abantu b'Imana dukure hasi, hanyuma dukorere umwami Yesu tumukorere, hanyuma dusenge, hanyuma dutangure kuhamagara Imana. Nico gihe ciza cyo kwambaza Imana, kugira ngo dusabe Imana yongere kuzana ingoma yayo mw'isi, maze itsembe ikureho kandi maririkanye, ikureho Babuloni, isanzaza abansi b'Imana, maze abera bongere guhabwa ico Imana yasezeranye. Imana ihabwa icubahiro. 8, gushiraho ubutunzi bumwe. Hagiye kuzobaho ubutunzi guhera no munsi. Bigaragara neza yuko umugambi w'iyi corona ari kugira ngo ubutunzi bwari busanzwe abantu bariko barapanga ibyo bokoze byose bigiye gukugwaho, hanyuma bashireho gahunda izanira abantu bose iterambere rimwe, abantu batangure kubona yuko ibintu byose ari bimwe, ariko akondisiyo yuko abantu bategerezwa kuja munsi y'amategeko. Utazoja muri iryo terambere ntaco azobona, nta terambere azobona, ntabwo azobona akazi, ntabwo azoja muri iryo shirahamwe, ntabwo azobasha gukora kubera nta kimuranga, kandi nta bushobozi azoba afize bwo kubikora. Twibuke yuko bazoshira ubushobozi mu bantu, abantu bagasigara bakontorogwa, kugeza ubwo buhinga buri mu basoda. Abasoda mu bihugu byinshi, abasoda bagenda bafise ubwo buryo bwo gukontorogwa na satellite. Ariko none ivyo nivyamara kushigwa mu banyagihugu bose, muri ico gihe utazoba afise ubwo buryo bwo gukontorogwa ntazoshobora kubaho muri ico gihe. Arico gituma rero mwene data, ivyo byose nibidukangura kandi bitwereka yuko tugomba kwicara turi maso, tukicara tugavye, maze tugasenga Imana. 9, kwegeraniriza hamwe abantu. Bene data, iki cyo kwegeraniriza hamwe abantu no kuvuga yuko abantu bose batazoba bariko baremera gushigwa kw'ico kimenyetso, bazohabwa kato canke bagashigwa ukwabo. Ariko ivyo bitwibutsa ivyabaye ku Bisirayeli. Abisirayeli bari mu Egiputa, Imana yarabakingiye, bigaragara yuko ibyago byaratera bigatera mu Banyegiputa, ariko aho Abisirayeli bari izuba ryaraka, aho Abisirayeli bari hama hameze neza. Rero nico gituma tugomba guhungira muri Yesu, kuko Yesu niwe buhungiro. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Murazi yuko ku butegetsi bwa Obama hariho ico bita Obama Care. Iyo Obama Care niyo yari yarashinze yuko abantu bategerezwa kuvugwa bakurikije ikontorogwa riri muri interinete, umuntu akagenda yirondora asanga ibintu byose byaramaze gupangwa biriyo. Nico gituma rero ubuno butegetsi buzobikomeza, kandi byamaze gushirwa mu ngero n'iyi corona, kugira ngo umuntu wese ashigwe ku rutonde, maze byose muri systeme bibe ariyo biri. Usanga abantu bose baringo barakontorogwa kandi bagendera muri systeme. Ico rero nico kizotuma abatazoba bari muri ivyo bazokwegeranirizwa hamwe, bikitwa yuko ari abantu b'abagarariji, canke ari abantu bashobora kwanduza abandi, canke ari abantu bafise ubumuga canke badakomeye. Bene data, ivyo byose rero nibigaragaza yuko ari ico igihe kibi kiriko kiraza, ariko natwe tugomba kuhabera amaso tukagaba. Imana idufashe cane. Icanyuma nico kuvuga ngo ubutegetsi bwa Antikristo. Ubutegetsi bwa Antikristo nibwo buzoza rero. Antikristo ashaka kuvuga ngo agiye kwima ingoma, ngo ategeke, ngo aganze isi, hanyuma ngo asengwe, hanyuma ngo yubahwe, hanyuma ngo abantu batangure kumwemera.
twibuke yuko ari rya jambo Pawulo yavuze ngo kuza kwa Yesu Kristo ntikuzoza wa mwana w'umugararije atarahishurwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe. Reka dusome ayo majambo abitesalonike ba kabiri igihimba ca kabiri duhere ku kigabure ca gatatu. Haravuga ngo ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko atazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Uko kureka Imana kwamaze kubonekana, kuko abantu baretse Imana bizeye vaccine, baretse Imana bizeye urukingo, baretse Imana bizeye inshinge. Kwa kureka Imana nguko kwaje, bitavuze ngo n'umuntu yaguye canke yahevye Imana ku giti ciwe, ahubwo isi yose irimwo irategekwa ko bagomba gukuza amaso mu vyo kwizera, bashire amaso ku vyo bakoze ubwabo. Niko kureka Imana kumaze kugaragara muri iki gihe cacu, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Rero uyu mwana w'umugarariji niwe isi yose irindiriye. Ibi byose bariko barapanga, barimo baramutegurira, barimo baramupangira kugira ngo azoza amusasire indava, bamutegurira hazoza uko azoshika n'ingene azosanga ibintu byose biri tayari. Uwo mwana ngo no kuranduka. Umurongo wa 4, umurwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cyose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ubu rero ahazozira azosanga ibintu byose biri tayari, hanyuma acashika vyagire rero mu rusengero yiyerekana ngo ni Imana, acashika hejuru y'icitwa Imana cyose, hanyuma acatangura gutegeka abantu bose ko bamusenga. Erega bazomusenga kubera yuko ubuhonyene baramaze kuvyemera, ubuhonyene isi yose bagiye guteguza nshinge, ubuhonyene isi yose bagiye kwihakana umwana w'Imana, bamwihakanira hibonekeza. Ubuhonyene bariko bariteza inshinge, izi nshinge biteza nizo guhakana yuko iyo Mana idashobora gukiza, kuko bariko baremeza ko isi yose iteza kwicancisha. Ico ni kigererezo kigaragaza neza yuko bariko barakuraho ivyo bita kwizera Imana mu muntu, barabihanaguye. Ariko jewe nzorinda mpfa nizera umwami wanje Yesu Kristo. Nawe ndagira ngo usabe ngo uzorinda upfa wizera umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yaremeye arashinga intahe n'imbere ya Pilato. Petero nawe kandi yarashinze intahe n'imbere y'abamwica. Pawulo nawe kandi kwabaye uko nyene, n'izindi ntumwa kandi kwabaye uko nyene. Nuko rero natwe nico gihe ciza cyo guhagarara dushikamye. Ku murongo w'8 ngo niho wa mugarariji azohishurwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Haleluya! Umwami wacu Yesu Kristo yiteguye kuza gukuraho akombombore ingoma yose ya Antikristo, azoyikombombora isenye, kandi azomutituza ukuza kwiwe, amuhuheko impwemu ziwe, maze Antikristo azohita akabirana mu izina rya Yesu. Haleluya! Rero Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndagushimiye mwene data wamaze gutega amatwi kandi wumvirije izi nyigisho zigufashe kandi bitume nawe ubibwira abandi. Rero ibisi byo kumatanisha ishashara n'ikimenyetso, ahubwo nivyo kuvugira ku mugaragaro, nivyo gusemerera inzamba y'iherezo igiye kuvuga. Nawe haguruka usemerere, ubwira abantu niwashobora gukiza n'umwe canke babiri, Yesu azoguhera. Kuko ngo abagize ubwenge bazokwakaka nk'inyenyeri, n'abashikanye benshi kugakiza bazokwama bakaka nk'inyenyeri. Rero n'igihe cawe n'igihe canje cyo kugira ngo dukorere umwami. Iminsi irahita vuba, irahita yiruka, kandi igenda benshi bapfa bataramenya umukiza. Muri ivyo rero nawe mwene data birakwiye yuko ko wamaze kwibigwa iryo banga kandi wamaze kumenya ibi, igikwiye nuko nawe ucushirako utangure gusemerera. Hanyuma rero tubwire abantu bose, tubabwire bamenye ko ari igihe cyo guhagarara kandi tukagwana intambara y'agakiza. Yesu abahezagire mwese, ndabifurije kuzigamwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana, tushime dukengurukira Imana, kuko Imana yacu yatugiriye neza ikaduha guhungira muri Yesu. Mana yacu wera, data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye mwami kubwira ijambo ryawe ryera. Ndagushimiye mwami kubw'iyi mburi n'amajambo yo kuburira abatuye isi. Mwami ndasengeye umuntu wese yumvise iri jambo ryawe kugira ngo wongere kumuha ubuhungiro muri Yesu.
turabona ngo nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu minsi kuza ku mwana w'umuntu. Mwami ndakwinginze kugira ngo abe ari wewe uduha kunesha no gutsinda intambara zose mu izina rya Yesu. Ehera abisigiye kurimbuka nk'uko kuri Loti muri Sodomu na Gomora barimbutse, ndagusabye Mwami uduhe guhungira muri Yesu. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo yongere koza no kweza abakristo, abana b'Imana, abantu bahora bafise ingabire zo gusenga basenge cyane, abakristo bikangure bose hirya no hino ku isi yose, maze twese duhagurukire gusenga no kwambaza Imana, hanyuma twicare tugabye turi maso. Mwami ndasengera ishengero ryawe, ndasengera abakozi bawe, ubagirire neza kandi ubahe guhagarara bashikamye, maze bakomezwe mu mavuta yawe mu yera. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.